Reka ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze mwebwe mwese mwahise mu gukurikirana YouTube channel Burundi aho muri bose nibaza ko meze neza kandi mukomeye mushimana muri rusangi. Ego uno musi rero tuje mu kuyindi ncuro nkuko tuguma tubemerera ko tugize kubagezaho amakuru uko bukeko bwije na cyane kugira ngo mushishikare kumenya ibintu biba biriko biraba ndetse kuvyerekeranye n'intambara ya Iran, Israel ndetse na Amerika. Aho rero abantu benshi bitiranya bino bintu Amerika na Israel bari ku mugwi umwe mu kugwanya Iran na cyane kuyihagarika ndetse aho bifuza gukuraho ubutegetsi na cyane ubuyobozi bwa Iran. Uno musi rero hari ibibazo babige bitandukanye abantu batari ko baratahura biva birigo biratezwa ndetse bikazoba bizokurura ingorane nyinshi cyane, bizokurura ikibazo kimwe umuntu adashobora kuzotorera inyishu mu mpande ziba zigiye zitandukanye. Uno musi rero Iran iraraswa kandi karaswa bikomeye cyane, ikaraswa na Israel ndetse ikaraswa na Amerika mu buryo butunguranye kandi bukomeye cyane. Ndavuga uburyo bukomeye cyane. Rero no musi ndetse mwino misi haba hari ibihugu bimwe biboneka ko biriko birabangamirwa cyane gusumba ibindi, aho kugira ngo Iran yihorere Israel na Amerika itarasa Israel cyangwa se irasa Amerika, ahubwo irasa ibindi bihugu biri mwako karere byafatanya bikorwa byabo. Murumva iki kintu ko gikomeye cyane. Abantu benshi bariko barazira ibintu batazi. Ibihugu byinshi biriko birazira kuba biri abafatanya bikorwa na Amerika. Rero bimwe n'ibindi reka turabe impamvu Doubaï iri kiraswa cyane. Doubaï ni igihugu ndetse n'ahantu umuntu wese yashobora kuja kuruhukira, aho twokwitwa umuji wa mbere kwisi, ari ibintu bakoze kandi bagabikora bigize byitondewe. Doubaï rero n'ahantu ni igihugu kiba gitandukanye n'ibindi bihugu mu bijanye n'uburyo byinjizamo amafaranga, aho ibindi bihugu byinjiza amafaranga avuye mu bikomoka muri petrole n'ibindi bintu bitandukanye, ariko Doubaï yo yinjiza amafaranga mu bintu by'ubucuruzi. Ni nk'umugwa mukuru w'ubucuruzi kwisi, aho ari ahantu umuntu wese yifuza kuja kuruhukira, ari ahantu umuntu wese yumva ko aronsa amahera avuga ati nzoja kuruhukira Doubaï. Doubaï n'ahantu umutekano warurinzwe cyane, aho umuntu uko vyogenda kose atakibazo na kimwe yogira cy'umutekano. Mu bisanzwe n'ahantu bari barateguye neza, kumure namwe murabizi, aho umuntu wese wumva ati ngiye Doubaï. Murumva ko aba ari ibintu bitoroshe cyane. Tugende rero duhere kuri Doubaï, tuvuge cyane tuyinjiremo cyane. Doubaï ikiragira kuherezo kwa kuno kuntu amadrone ya Iran ashishikara ababomorera inyubakwa zayo, aho ari ahantu hambere hari inyubakwa ndende, ariko gushika ubu umwanya n'umwanya uzubona Iran irasayo ibisasu, irasayo amamisire akomakomeye cyane. Gushika ubu amakuru yo kwizegwa atwereka ko Doubaï imaze kuraswa amamisire 230 na drone 1500 zirenga. Murumva ko aho hantu hamaze kononekara ibitari biki. Rero Doubaï n'ahantu Iran iri kirakorera cyane, abantu benshi batibaza impamvu ari cyo gihugu iri kirabangamira. Iri kibangamira kubera ko ari wo muji wa mbere kwisi, ndetse abacuruzi babagiye batandukanye bava mu za Amerika no mu bindi bihugu bikomakomeye baza kuruhukira, baza gushinga ama business yayo, baza gushiraho amabanki. Niho kumbure hari ibyicaro bikuru by'amabanki yose kwisi mu bijanye n'ubutunzi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bikomoka mu bintu by'amafaranga. Ndavuga rero ko Doubaï iri mu aho iriko iragiramirwa cyane mu byahatari, aho n'abakozi twovuga bakora imirimo bagiye bava mu bihugu bagiye bitandukanye bariko baragerageza gusubira bavuye, aho amabanki amwamwe ari Doubaï ariko arahagarika imirimo, aho abaguza tunga ku rwego rw'isi bari Doubaï bariko baragerageza basukura abaronka akayira bashobora gucamwo basokora bagenda kubandaniza imirimo ahandi cyangwa se bahagarika. Hariho rero ibindi bihugu byariko biragerageza gukora umuji nk'uwa Doubaï, bo bavuga ati aha hantu rero birakaze,
tuzokura igicapo hehe. Murumva ko ahantu hose haba hariko haraba uruhombo, nkuko nagumye nababwira ati musaba Imana, musenge cyane, Imana irabe ko yodufasha intambara igahagarara vuba bwango atakirononekana. Rero Dubai nk'ubu intambara iciye ihagarara, birashobora gukunda ko ishobora gusanasana ivyononekaye ndetse igasanura n'ahandi hantu haba hagiye hatandukanye, ariko intambara igakomera uku nguku Dubai izohava isubira inyuma ku rugero rw'uko itazoba ikibaho Dubai nk'umuji wa mbere kwisi, nk'ahantu umuntu ashobora kuruhukira hambere kwisi. Dubai rero ironka amafaranga gute? Biciye mu bwahe buryo? Ubwa mbere Dubai ironka amafaranga biciye mu buno buryo, kubera ko Dubai amafaranga donc aza mu bindi muri Dubai sa amafaranga azanwa nibikomoka muri mu vya petrole, ni ibintu byo gucuruzi, ubukira rugendo, biki biba bigiye bitandukanye. Urumva ko naho amafaranga ava, na cyane cyane ko menga ari nkawo mugwa mukuru w'ibijanye n'ubudandaji. Abantu benshi uzumva bagiye kukurangurira Dubai, ngiye kurondera akazi Dubai, Dubai n'umuji mwiza, ngiye kuruhukira Dubai n'ibindi biba bitandukanye. Ibijanye n'ibigo by'imari ni 12%, ibijanye n'ubwubatsi ni 6%, ibijanye n'abakira rugendo ni 12%. Ibijanye rero n'ubucuruzi na cyane cyane kandi bwo bukomeye cyane, nibwo bwinjiza amahera menshi gusumba ibindi bintu byose, aho bwinjiza 26%. Haba ibijanye na petrole byo byinjiza 2%. Murumva ko Dubai ahiri, murumva ko Dubai ari ahantu hari hakomeye cyane gushika no munsi. Ama etage menshi ari karamanurwa, nababwiye ko tuba twabimenye kare, ariko kubera ko biba bigoye aya makuru kuyaronka, bisaba ko gusatira cyane ndetse no kurondeza cyane bimwe byimbitse. Murabona ko abari mu byata gushika ubu Dubai iri kiraraswa amadrone buke buke, aho Iran ivuga ati ni mpaka Amerika ikoze ibyo bayisabye. Nkuko twavuze mu kiganiro giheze, niku yasabwe kubanza kuriha ibyo yononye muri Iran no kuriha indishi y'akababaro ku miryango yagiyura abo basesiye amaraso. Nabo urumva ko aba ari ibintu bizimbye bishobora kuzogorana gato. Rero Iran ivuga ko itegezwa guhorera amaraso yamenetse y'abantu baba bayizengurutse, abaturage ndetse n'imiryango myinshi yabo, aho byabababaje cyane. Kindi kintu Dubai ikora nk'ubucuruzi ni umutekano, bari basanzwe bafise umutekano ukwiye cyane. Ikindi kintu Dubai ikora nk'ubucuruzi ni umutekano, aho baha agaciro cyane abakira rugendo gusumba ibindi bintu byose. Baha agaciro cyane ingenzi za kubatembera, nico gituma wasanga abakire burya ababagwiza tunga bacu dufise kwisi bakunda umutekano, bakunda ahantu hatuje, bakunda ahantu bashobora kurangurira imigambi yabo atakintu kiriko kirabirukisha, kiriko kirabirukako n'ibindi babwiye bitandukanye. Murumva ko Dubai hari ahantu ho kuruhukira, murumva ko Dubai hari ahantu heza cyane, ariko gushika ubu Dubai iri kiragera kwiherezo. Ubu nyene tuvugana bitoroshe muri Dubai, urumva ko abari ibintu bihambaye cyane. Abantu benshi bakibaza ati ni ntambara iri kirabayo cyane nibiki? Dubai ntabwo ari ntambara, ahubwo Dubai iri kiraraswa ku rwego ruteye ubwoba, aho nayo idashobora kumenya mbe nanje nigwanire gute, aho ubwirinzi bwinshi Amerika yahora iha ibindi bihugu bwose ubu yabukoranirije muri Israel, na cyane cyane ko Amerika iri mu vyago ubwirinzi na cyane cyane buriko burayiherana. Aho mu kiganiro duheruka gutanga mu kiganiro giheze, aho twavuze ko ishobora gusubira inyuma mu bijanye n'ubwirinzi bw'ikirere. Amakuru yo kwizera atwereka ko intambara iri kiraba ubu ndetse ishobora kuzokwegera akarambara ibihugu byose, aho tubona ko menga idashobora kurangira, aho bigumuhindura isura, na cyane cyane mu kuraswa kw'ibindi bihugu biri hafi ya Iran, na cyane cyane bifitaniye ubufatanya na Amerika, bikubitwa ku rwego ruteye ubwoba, kandi bigakubitwa mu bikorwa remezo, aho bikubitwa ku bijyanye n'aho bahingurira petrole, amazi ndetse imiyaga nkuba, amashure n'ibindi bintu bitandukanye, amasoko, amazu, amahinguriro akomakomeye. Niho Iran isotera ikubita cyane kandi igakubita ku rwego rukomeye cyane. Murumva ko ibi bintu bitazoroha, ari intambara izohava ishikira isi yose, ibihugu rutura ndetse ibihugu
kwisi yose ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byamaze guhagarara bikavuga ati Amerika nihagarika ibi bintu yatanguje, biri kwegerageza gushaka igitutu Amerika kugira ngo ishobore guhagarika ibintu yatanguje. Ariko abantu benshi ntibashobora kubitahura. Amerika nishobora gufata ingingo ikibiriraho yo guhagarika intambara kuko ntibona uburyo yihagarikaho na cyane cyane biba bigoye. Nuko rero mukomeze kuba nacu tubatohoreza amakuru abagiye atandukanye. Murumva ko ibisagara bimwe bikomakomeye mu bihugu bifitaniye ubufatanye na Amerika. Iran irikira bitera ku bwinshi, muri rusangi Iran barayitera yoyo igaca itera ibihugu byinshi cyane biba bizengurutse bifite ubufatanya na Amerika ndetse na Israel. Mukomeze kuba nacu kuri are Burundi, dutoshikara tubasha ibintu babige bitandukanye na cyane cyane kugira ngo mumenye igihaho kigeze, mumenye n'intambara ukwire kagenda muri rusange no mu bihugu bitandukanye. Mukomeze kubahwa, mukomeze no kugira ibihe byiza. Ico tubifurije n'amahoro menshi, iterambere mu byo mukora, bumva ko rumwe mugera ku rundi. Murakoze cyane, turasubira mu kindi kiganiro. Mubaho.